benshi bariko bariremesha muri iki gihe ati urumva Imana niraba umubiri, Imana iraba umutima. Nani mari kudanganya? Nani mari kudanganya muntu w'Imana? Imana iraba vyose kuko mukurema Imana yarema umuntu w'ishusho yayo, ikurema ufise umubiri, ikurema ufise vyose. Ati Imana iraba gusa umutima. Imana iraba no mu mubiri hose. Yesu ashimwe. Amen. Injiza ikirenge cyawe muri Kristo. Apana kuba umukristo manyanga. Ariho abakristo manyanga, abapasitori manyanga, abapadiri manyanga, abashehe manyanga bariho. Ariko umenye yuko inyuma y'urupfu uzojahe. Aho niba ari kibazo, uzojahe, uzokwakirwa nande? Uzokwakirwa nande? Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Uzokwakirwa nande? Twese dufise ideni ry'urupfu. Uyu mwene data wewe urugendo rurangije amahoro. Asigaye twebwe rero. Tangura rero wibaze ati bizogenda gute muri isi y'abazima? Bizogenda gute rondera Imana bigishoboka? Uyu mutunzi Lazaro ati basi nyakuba wa Aburahamu, jewe mu isi mfise bene mama batanu. Rugika Lazaro agenda babwira ubutumwa ati umuntu yapfuye arashobora kandi kugaruka mu bazima, arashobora kugaruka. Nebikunda ati bafise Mose, bafise ibyagezwe, bisigura yuko bafise abapasitori hariya, bafise abapadiri baba barira ubutumwa bwiza. Bwana Yesu aziviwe. Amen. Bafise abakozi b'Imana baba bari mu butumwa. Abaswahili barayamaze ati lisikio la kufa lisikie nini? Dawa. Bwana Yesu asifiwe. Umusiguzi 8 ku murongo 8. Ndiko ndasoza. Umusiguzi 8 murongo 8. Imana imaze gucakira imwemu yawe uzojahe? Umusiguzi 8 ku murongo 8. Achafisi minota nigiri kibazo. Umusiguzi 8 murongo 8. Bwana Yesu asifiwe. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nta muntu ahari afise ububasha ku mpwemu ziwe. Nta muntu ahari afise ububasha ku mpwemu ziwe. Nta muntu ahari afise ububasha ku mpwemu ziwe ngo azigumirize, kandi nta bubasha agira bwo kubaza munsi w'urupfu. Aro turi kumwe. Subiramo neza mukozi w'Imana. Nta muntu ahari afise ububasha ku mpwemu ziwe ngo azigumirize, kandi nta bubasha agira bwo kubuza
bwo kubuza umunsi w'urupfu. nimba uri umugabo ufise amafaranga genda ubwire Rufu ati Rufu oya jewe undindire muri 2030 turabe nta muntu n'umwe afise ububasha nta muntu ariho afise ububasha ku mpwemu ziwe ngo azigumirize. ushaka ubende ube perezida ubende nta muntu n'umwe afise ububasha. Bwana Yesu asifiwe. kandi nta bubasha agira ngo agira kubuza umunsi w'urupfu. umuhigwe rero ni umuntu akorera Imana mu kuri no mu kugororoka akarangiza neza. Yesu ashimwe. Kuko Bibiliya ivuga neza yuko hahigwa abafa bafirahe umwami. ati na mwemu rero bivuga ati amini nibaruhuke ubutame bwa gukomera amashimano. na muntu n'umwe afite ububasha umuyobozi. ushaka ube mu Gatolika cyangwa umuporo cyangwa umumizirima umenye yuko na muntu n'umwe afite ububasha mu kurangiza rero. Yesu ashimwe. kuko dufise ibindi bikorwa byo gukora. Abikorino ba mbere 6 ku murongo w'9 turabe rero abantu bazoja mu ijuru. Ega urashobora kubatizwa ariko ukaguma uri umupagani. Urashobora kwinjira mu ishengero ariko ukaguma uri umupagani. Abantu bese naka yarabatijwe urashobora kubatizwa ariko ukaguma ukora bya bindi bya kera. Imana idufashe cyane. Abikorino ba mbere 6 soma. Ntimuzi yuko abagabitanye batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzi yuko abagabitanye batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzimire. Ntimuzimire rero. Abashakanye canke canke abasenga ibigirwamana. Gezaho abashakanye n'abantu bafise abagore cyangwa bafise abagabo abarenga ibigo nibo bashakanye. Ariyo itandukaniro y'umusambanyi n'umushakanye. Yesu ashimwe. Ukareka umugabo wawe ukagenda mu bandi bagabo, ukareka umugore ukagenda mu bandi bagore. Abashakanye nta numwe azoraga ubwami bw'ijuru. Bandanya abashakanye canke abasenga ibigirwamana. Abasenga ibigirwamana abantu bose bafukama ibishushanyo nta numwe azonyuranye. Canke abasambanyi canke abagabo bendwa les homosexuels canke nta numwe azoragwa mu bwami bw'ijuru. canke abagabo bendana les homosexuels ni Bibiliya canke ibisuma. Abalesbienne turabazi, les homosexuels turabazi, abapede nta numwe azonyura mu bwami bw'ijuru. Ndakurahi. Bwana Yesu asifiwe. Subiramo neza ni Bibiliya. Ari Bibiliya iki? Soma. Abashakanye canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana canke ibisuma canke abifuza canke imboregwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Uwo mugwi w'abantu nta numwe azonyura mu bwami bw'Imana. Muntu uri hano tegura ubugingo bwawe ukiri muzima. Bijya bintu bavugaho reka tumusengere kugira ngo tumushire mu mugwi w'abatagatifu. Zero. Wewe mwana w'umuntu warafise ububasha wewe. Warafise ububasha. Tegura ubugingo bwawe ukiri muzima. Gororokera Imana
ukiri muzima. Bijya bintu amadini duhenda ati reka tumusengere aje mu ijuru kwande. Ni yarara rero mu ijuru. Ni pubere mu ijuru. Ni nyabarega rero. Iyarara byose rugushiramwo. Mu ijuru si nyabarega. Mu ijuru si yarara. Oya. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso yiwe araoya kuhagija amaraso mbese baro yawirera. Abanzoja mu ijuru n'abantu bamesura imvune zabo mu maraso y'umuhagazi w'Imana. Amen. Abo nibo bazoja mu ijuru. Naho bagushira kwa masakarameno yanyu banibure. Nebura ubugingo bwawe bw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Magaze umukozi w'Imana je ndiko ndivugira ubutumwa. Kuko twese amashengero yose twese tuzoja mu kuko tuzogenda peponi. Abamizirimba bo bavuga peponi, abaporo n'abandi bose bakatolika tuvuga he mu ijuru. Tegura rero ubugingo bwawe ukiri muzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahantu usengera gororokera Imana. Nimba ari mu bakatolika gororokera Imana. Nimba ari mu baporo gororokera Imana. Gora iby'Imana igomba. Ibisigaye wewe na maisha yako. Yesu ashimwe. Amen. Nurabe pasitori, nurabe padiri, nurabe shehe. Gororokera Imana wowe nyene kuko umuntu wese azoja he mu ijuru kugatwe kiwe. Abubiza abajambo Imana Imana ibaze. Akadusenga Imana. Aguruka dusenga Imana muri. Aguruka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru. Turagushimiye ku majambo yawe mazima. Data dufashe muri urugendo turimo kuja mu ijuru. Udufashe mwami Imana kugira ngo tugororoke wewe. Kuko ni wowe nzira y'ukuri n'ubugingo. Udufashe mukunzi mwiza. Umuntu wese areka inzira ziwe. Umunyavyaha nagaruke kuhoraho. Kandi uri Imana nyene imbabazi. Uracari ku ntebe yawe y'imbabazi. Turi hano mwami Imana guherekeza umubiri wa mwene data. Mwami turagusavye, turakwingize Mana, uzuduherezo bwiza, uzobukoze Mana. Babarira imitima yose iri hano. Utubabarire twese mwami. Tweze n'amaraso yawe matagatifu mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Ube hafi yacu mwami muri iyi si turimo y'abazima. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Abo bisabajambo Imana bayiza. Yesu nashimwe. Yego turumvise. Mbere ijambo rinini umuntu yogenda twaye twasomye byinshi, ariko ijambo rinini jewe nawe twogenda dufatiye kuno munsi ngo twese tuzogira gute? Twese tuzopfa. Nta numwe ubu umuntu akomeye, ubu umuntu munini, ubu umuntu mutonyi, twese tuzopfa. Rero twotegura ubugingo bwacu tukiri mu isi kuko umaze kwirenguka nta bindi. Yesu nashimwe. Reka tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ubuzima bw'umuhisi. Twe dusabe waserukiye cyangwa wabiteguye yegere hano imbere natwe twumvirize ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Turi mu munsi w'umubabaro, ariko kandi abamenye Yesu Kristo bama bashima muri byose. Ubuzima bw'umuhisi ari we n'ugw'intara Damasi benshi muzi ku izina rya John. Turavuga mu ncamake kuko ni burebure. Damasi yavutse mu mwaka w'1983
ashengera kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Damasi yavukiye ku musozi wa Kavumu ya mbere, muri ya mbere, muri zone Muyira, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura. Bavukana n'abana 9, abahungu ni 4 ni wavuyemo, n'abakobwa 5, Imana iracabazigamye. Damasi ubuzima bwiwe yarashatse, agiye asize abana 5, uduhungu ni 4 n'agakobwa 1, kandi arasize n'umusigwa muravyumva, no kumuba hafi umuryango, inshuti n'abagenzi mu bibandanye. Damasi ubuzima bwa misi yose yari umwubatsi, yari umufundi kandi yabunyoye. Damasi nubwo tubabaye, kandi nawe kuko yabanje kurwara yarababaye, ariko turashima Imana ku minsi yiwe ya nyuma canke ku munsi we wa nyuma yaragwaye hafi indwi 2, ariko umuravye ntiwabona ko asinzikaye mu ntango, kiretse umwegereye mu kaganira. Yarituye abaganga, araja no mu vyuma biraba uko umuntu aba amereye mu bihimba vyo guhema mu gikiriza, barabura n'indwara arwaye, ariko baramwandikira imiti inazimvye. Abaganga bose bayiravye baravuga ati iyo miti iragufasha nimba ari indwara, kuko ifashwa n'imiti. Imiti yarayinyoye ntaco yamumariye, abandanyije afise ububabare. Hanyuma ariko nk'umuntu yamenye Imana, yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, naho yafata imiti, naho yitura abaganga, yaguma ahamagara abakozi b'Imana bamufasha gusenga. No mu kurangiza ubuzima bwiwe bwa hano ku isi, yari mu maboko y'abakozi b'Imana. Kandi icatunezereye nk'umuryango, icatunezereye nk'abamurwaje, nuko mu gusezera iyi si yasezeye ahamagara Yesu, atabaza Yesu. Ico nico kituremesha nk'umuryango, kandi kikaduha n'ivyizigiro yuko natwe nitwahamagara Yesu mu kurangiza urugendo rwacu, tuzobana na Damasi n'urw'intara benshi muzi ku izina rya John. Mu ncamake kuntu wabivuze ubuzima bwiwe ni burebure, mwumva ko agiye afise hafi imyaka 41, ntawo bivuga ngo abimarire hano, ariko mu ncamake n'ivyo. Imana ibahezagire, kandi mufate nka nkama n'ijambo umukozi w'Imana aje kudushikiriza. Murakoze. Yesu nashimwe. Twagire dusabe abavukanyi uwabaserukira yegere hano imbere nawe atubwire akajambo cyangwa ijambo. Karibu.